Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike aho tugaruka ku bategetsi bagiye batandukanye ndetse kandi tugaza no kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa ku mukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe hamwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nirya mbere vyari bigaragaye aho umukuru w'inama nshingamateka canke sundi mu indongozi mu nzego zikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi ishaka gufata igisata irongoye canke se igice ca leta irongoye ikakigira nk'itongo ryayo. Ivyo nivyo vyagaragaye kuri Geras Daniel Ndabirabe kuko ngari mu bagiye baratanga amabanga atandukanye cane ku bana biwe mu biro bikuru vy'inama nshingamateka ndetse no ku mukenyezi wiwe. Ivyaje kwamirwa kure namwe mu bihangange bikomeye cyane mugambwe CNDD FDD babifashijwemwo n'abashingamateka bagiye batandukanye. Kuva kandi umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ibiro vyiwe bihawe amafaranga angana n'imiliyaridi 4 muri mwaka w'amafaranga leta izokoresha wa 2026-2027 ni ibintu bitavuzwe ko rumwe n'abantu benshi batandukanye mu migwi itandukanye y'abarundi. Bavuze ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'ubundi ari mu bantu bafise amabanga nga mu gihugu c'u Burundi kandi bitanditswe mu bwirizwa shingiro. Nubwo ibi bitanditswe mu bwirizwa shingiro ariko hari amafaranga menshi bigaragara ko aja mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Aho turavuga mu nk'igisata cyo gufatana mu nda cavanywe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kigahabwa ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi burongowe na generali Batazira Tibiya. Hakazamwo kandi nibi vy'amafaranga aja akoreshwa cane mu bikorwa vyo muri fondation Mugiraneza n'ibindi vyinshi bitandukanye. Zagiye kuvyura imari rero igihe yava mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaravuye kuronswa gashimwe kumwe mu bakenyezi bateje abagore imbere mu bihugu bitandukanye ndetse n'ubuzima bw'abakobwa muri rusangi. Rero nibwo yaje agendera mu modoka idasanzwe imenyerewe mu modoka zo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ubwoko bwayo bwari Mercedes Maybach GLS 600 igiciro kigera ku bihumbi 300 vy'amafaranga y'amanyaburaya no kuvuga amayero. Nukuvuga ko yagendera mu modoka yegereza imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Ubundi yarasanzwe azwi mu modoka izimvye gutya ni Jodel Ndayishimiye imfura ya Varisu Ndayishimiye akunze kugaragara ari no mu miduga izimvye cyane mu gisagara ca Dubai. Igiciro c'imodoka imwe gusa covamwe ngo kizimyamwoto 3 nshasha zikomeye. Umuntu ataguze izizimvye ashobora kuboneka kizimyamwoto 5. Geras Ndabirabe ati kumbure nyabona mwigure kizimyamwoto zanyu kuko amakori mutanga asigaye afise igikorwa kitoroshe. Ngo nimba mu rugo Rwanda yishimimwe wese agiye kugendera muri kizimyamwoto 3 canke 5 ayo kugura kizimyamwoto zirinda amasanganya abanyagihugu yo azovahe. Yamara rero ukungo no kwenda niko agendera muri kizimyamwoto 3 wenyene yamara umunsi yakeneye kizimyamwoto imwe gusa yo kuzimya umucanwa umutumbereye ngazohava ayibura nkuko bamwe mu banye basesanguze mu vya politiki ubwabo babivuga. Benshi rero baravye amafaranga yahawe umuryango w'umukuru w'igihugu yo gusumisha ku mwaka bagiye barashikiriza vyinshi bitandukanye. No kuvuga ko amafaranga yiwe iyo ya amaze kwigwiza inshuro 10 gushika ashitse ku butegetsi. Ariko kandi nanone bikaba vyarabaye ikibazo gikomeye cyane kuko abigisha abaganga n'abandi bose abaharimwe abasoda n'abapolisi bakora inzego za leta batigeze bongezwa agashahara mu gihe wewe amafaranga yonyene yo gupfungura ariyo yigwije inshuro 10 mu gihe umusirikare canke umupolisi bo baguma barikanuye bacungereye imbibe z'igihugu atana kimwe bigera bongerwa ku gashahara kabo mu gihe abakuru bo bama batunga umunsi ku munsi. Ni ibintu kandi bimaze kumenyerwa cyane aho bivuga yuko bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD bagiye barafata ibisata barongoye bakabigira nk'amatongo yabo. Aho harajimwe kandi n'umukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe kuri ubu binavuga ko ari umwe mu bahanganye cyane n'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi n'ibindi bihangage bimwegereye muri CNDD FDD. Mutivyo ivyo vyagenze gute? Ni raporo yashizwe habona ivuga ku manyanga mu nama nshingamateka harimwe n'ibibazo vyugarije igisata c'inama nshingamateka.
bamwe bati ese koko inama nshingamateka yoba yacitse umurima w'umuryango? Bigenda gute ngo umwana w'umukuru w'inama nshingamateka aba ujejwe intendanse? Kubera ko Ndabirabe yongeye amafaranga ya intendanse agaca bizeza umwana wiwe. Ese iyo nama nshingamateka irongowe gute? Kazoza k'inama nshingamateka nakahe? Ivyo nivyo bibazo bihambaye tugiye guca hirya no hino umurano makuru mu rukurikirane rw'amatoza yakozwe ku buzima bw'inama nshingamateka n'ukuntu irongowe no munsi, kuko ibiriko bihabera biteye isoni hejuru yuko binyuranye n'amategeko. Uno munsi reka dutangure ku manyanga adasanzwe aho uwurongoye inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yubahutse afata umwana wiwe akiri umunyeshuri umumineri amugira umukozi w'inama nshingamateka, ikigeretse ko kandi amuha amabanga ahambaye yo kuba ujejwe intendanse. Ibi bintu benshi bakavuga ko ari akamaramaza ku gihugu. Muti mbega abitwa ko ari abashingamateka bobo barihe? Imbere ko gushika kure tubanze tumenyeshe ko uwo mwana wa Ndabirabe yagize umukozi w'inama nshingamateka yitwa Hangama Godayeri Jemi. Yiga muri lycée SOS Bujumbura mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'ishure shingiro mu vy'ubutunzi. Twibutse ico uwukora ivya intendanse abajejwe. Hari benshi bashobora kuza kutubaza ati ko muvuga ngo uwo mwana twari gisata kijejwe intendanse, ese ivyo za intendanse abajejwe biki? Ujejwe ivya intendanse ni umuntu adasanzwe kuko abajejwe ivyo bita kubungabunga ubuzima bw'umutegetsi, harimo gukurikirana amafaranga yagenewe ico gikorwa. Niwe ategura ukuntu amafaranga akora rero ndetse no kunasohoka. Mu nama nshingamateka rero uwajejwe intendanse arategura amafaranga bagenewe gusohoka, hama agahereza secrétaire générale, mu nyuma bikaja kujejwe ubutunzi DAF, amafaranga akabona gusohoka. Bigasigura ko rero ujejwe intendanse aba ari umukozi ahembwa mu bandi, kenshi ategerezwa kuba ari kumwe hafi n'umukuru w'inama nshingamateka. Niyafashe urugendo bategerezwa kujana, ariko uno munsi mu nama nshingamateka siko biri, kuko ujejwe intendanse naho yitwa umukozi wa leta aracayi ku ntebe y'ishure. None uno munsi Ndabirabe agenewe amafaranga ngahe ya intendanse? Mu mwaka uheze Ndabirabe yakoresha intendanse y'amafaranga angana ni miliyoni 180 mu kiringo c'umwaka umwe. Bisigura ko ku munsi umwe yaragenewe 500,000. Ariko Ndabirabe aheruka kurwiza kabiri ayo mafaranga ubagenewe miliyoni 360 ku mwaka. Bisigura ko aca aba umuliyoni umwe buri munsi. Kugira bikunde ayo mafaranga yose azarasohoka vyoroshe, Ndabirabe yaciye akuraho warajejwe intendanse, acashiraho uwo mwana wiwe akiri ku ntebe y'ishuri uwo twokwita mineri, kuko atareza amashure yibanze. Ibi rero uretse ko biteye isoni ku gihugu, vyarateye agashavu mu bashingamateka bahari no munsi, ariko nabo baraburaho bari buvugira ico kibazo kuko bafatwa nk'abana b'umuryango umwe. Ubona ko bose banaturuka mu muganga umwe Rudende CNDD FDD. Amasoko yacu muri abo bashingamateka yemeza ko Ndabirabe yakoze ivyo kugira bimworohera ukuntu asora za miliyoni zose agenewe kugira aheze manda. Ayo mafaranga yose yasoze, kuko ubundi bwo amafaranga yagenewe intendanse simpaka ngo asoke buri munsi canke ngo asoke yose. Igitangaje kandi hano nukuntu Ndabirabe yagize uwo mwana w'umukozi w'inama nshingamateka binyuranye n'amategeko, kuko gushika uno munsi atanahantu na hamwe hagaragara iketere mugena muri ayo mabanga. Ni ibintu vyatewe ivyatsi cane kuri ingendo y'umukuru w'inama nshingamateka, kuko inyuranye cane n'intwari ibereye ngo be n'amabwiriza agenga inama nshingamateka. Saho nyene Geras Ndabirabe yagiye aragaragara mu manyanga cane y'ibikoregwa mu nama nshingamateka, kuko mu rukurikirane rw'amatohoza yakozwe ngo umukuru w'inama nshingamateka arutse kandi guteshwa umugambi wo gushira umukenyezi we wa mbere mu rwego ruhambaye rw'inama nshingamateka. Aha rero hagaturuka ikindi kibazo cibazwa n'abahinga batandukanye mu vya politike. Muti kazoza k'inama nshingamateka y'u Burundi nakahe? Iki nico kibazo kiriko kiragoma kigaruka kenshi muri urukurikirane rw'amatohoza mwateguriwe. Tugagaruka cyane ku bijanye n'ukuntu urwo rwego ruhambaye rw'igihugu rutunganijwe no munsi n'amanyanga aruranga. Ni mu gihe tuwadujeje kubabwira ukuntu umukuru w'inama nshingamateka Geras Ndabirabe yubahutse gufata umwana wiwe w'umunyeshure Hangama Godayeri Jemi amugira umukozi w'inama nshingamateka, acamugira ujejwe intendanse yiwe. Ivyo abantu benshi bari bateye ivyatsi, ariko Ndabirabe ngo yari hagaze ko aryuma ko gushika uno munsi. Kuva amakuru agiye hanze ico gihe Ndabirabe ngo baratanguye gutera ubwoba barongoye mu kubabwira ko uzomenyekana ko atanga amakuru kubimenyesha amakuru bitandukanye azibonera ko. Ariko vy'ukuri ibikorwa na Ndabirabe birateye isoni.
Ndabirabe rero yari yashatse guha amabanga umukenyezi akomeye, umukenyezi we wa mbere. Ni mu gihe nkuko tubananye gushira amakuru ajanye n'umugambi wa Ndabirabe wo guha amabanga hambaye umukenyezi we wa mbere, ariko birangira bamutesheje uwo mugambi. Twaze tumenyeshe ko umukenyezi we wa mbere yitwa Niyonkuru Joy. Uwo niwe bibarukanye umwana w'imfura, ariko ubu ntibabana. Uwo mukenyezi kandi uno munsi niwe muyobozi wa Resources Humaines mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Uko yashitse navyo tuzobishikako mu yandi makuru tuzobagezako. Kuva rero inama nshingamateka imaze gushigwaho mu kwezi kwa Mukakara umwaka w'2025, no kuvuga ya nama nshingamateka izotwara mu kiringo c'imyaka 5 kuva mu mwaka w'2025 gushika mu mwaka w'2030, haragiye haragaragara vyinshi. Ndabirabe yaciye atangura umugambi wo kugira inama nshingamateka umuryango wiwe, aho yifuza ko abafise amabanga bose boba abantu biwe bamuyoboka canke bamugamburukira ukashatse. Rimwe mu makosa yatanguye gukora kwabaye kuzana umukenyezi we wa mbere Niyonkuru Joy kugira amabanga ya intendance. Akimushikana bamwe mu begire Ndabirabe baramweretse ko ivyo bitabaho, ko vyotera icyuka kibi, acara mwima ayo mabanga. Ndabirabe ntiyagarukirije aho, yaciye afata uwo mukenyezi amabanga yo kuba umuhanuzi mukuru ajejwe ivy'imibano, conseil principal et charge des affaires sociales. Aho vyarakunze araja muri ico kibanza, ariko yahamaze umwanya muto kuko naho nyene bamwe bo mu mugambwe CNDD-FDD baba baregereye Ndabirabe bamwereka ko ico kinakoze ari ikosa rikomeye kandi bishobora kumubonekesha nabi, haba no mu muryango wiwe. Ndabirabe yaciye yunguruza uwo mukenyezi. Uwo mutegetsi amaze kubona ko asagirijwe kuri uwo mugambi, yaciye afata Niyonkuru Joy amurungika gukora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri kabine ya ministre. Mu kwezi kwa Munyonyo umwaka w'2025, uwo mukenyezi yaciye agenwa amabanga yo kuba umuyobozi wa Resources Humaines muri ubwo bushikiranganje, nkuko bigaragarira mu iketere mugena ku itegeko nomero 100/82 ryo kugenekerezo ya 11 Munyonyo umwaka w'2025 ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Nyenicobero Varisito Ndayishimiye. Uno munsi Joy ari muri ayo mabanga. Gushika harero abashingamateka babandanya kubabazwa cyane n'ukuntu iyo nama nshingamateka irongowe bafatwa nk'abana kuko batari buserure iciyumviro cyabo. Ndabirabe bafata abashingamateka nk'abana tunze mu nzu, abategeka nkuko ashatse. Hano rero hagarukiye amatohoza cyane mu rukurikirane rw'ivyo twakoze. Tuzobandanya gushiraho n'ukuntu Ndabirabe yakoze ibishoboka byose kugira ngo agire iyo nama nshingamateka y'umuryango, kandi byose asa n'uwamaze kubishikako. Ni kenshi kandi yagiye arondegwa n'amashirahamwe atandukanye yoba cyane avuga ko aharanira agateka kazina muntu, ndetse nandi tangaza inkuru zivugwa mu bisata vya politike, hose ntiyagira n'umwe yishura. Mu yandi makuru twabateguriye, imbonera kuri iruhije abanyagihugu yigira umukozi w'iperereza akomeye mu gusahura abanyagihugu. Muti rero iyo mbonera kure ninde ayishigikiye? Ese inguvu ifise izikurahe? Iyo mbonera kure yitwa Bayavuge Ernest, asanzwe iba muri quartier Masama, zone Kanyosha, commune Mugere, i Bujumbura. Nkuko biri mu makuru dufise iyo mbonera kuri maze igihe ibangamiye abanyagihugu mu kubasahura utwabo, yitwaje ko ikorana n'iperereza. Abanyagihugu ngo bararushe cyane kubera iyo mbonera kuri. Akaroro kavuba gatangwa n'umunyagihugu yaraye anyazwe utwiwe, yongera kandi arasahurwa amafaranga n'iyo mbonera kure kugenekerezo ya 12 kwezi kw'indwi umwaka w'2026 hari mu masaha y'umugoroba. Hari umunyagihugu abaho mu Kanyosha ejo hahise yarafise igitoro ajanye gushira mu modoka bari bakoresheje mu rubanza rw'umunsi mukuru. Yariko ava muri quartier Gisyo kugira twari ico gitoro muri quartier Masama. Niho rero yacabona iyo mbonera kure muje inyuma n'imodoka ikimuca imbere, ivyo bita gukupa priorité. Iyo mbonera kure yaciye itegeko umunyagihugu ko yova mu modoka ngo kuko bamumutumye. Umunyagihugu yarashoboye kubaza imbonera kure cijejwe, ikimwishura ko ari yitwara iperereza aho mu Kanyosha. Bidatevye iyo mbonera kure yaciye itegeko umunyagihugu ko yomuha amafaranga ashika miliyoni nawe acaranga. Iyo mbonera kure yaciye itwarwa n'agashavu, ikiriruka mu modoka yayo irayiboroka. Icinjira muri ya modoka y'umunyagihugu yicara imbere kuri vola, emubwira ko imutwaye kuri zone. Muri ako kanya umunyagihugu yaragize ubwoba bwinshi, ariko ntako vyari gukunda ngo atabaze. Bakiri mu nzira aho nyene mu Kanyosha bageze kuri station ya King Star, yambonera kure yaciye yitabisha telefone nka kumwe ari umutegetsi amamagaye kugira ngo itware uwo munyagihugu mu Kabezi kumupfungirayo. Umunyagihugu yagumye yihagaze ko nkuko vyemezwa n'amasoko yacu.
baragiye bafata ibarabara rya Ruziba riza gushika mu Kabezi. Bashitse aho bita ku Musufu, yamanira kure yaciye isubira yitaba iyindi telefone kivuga ko bihindutse umunyagihugu agira twagwe ku cicaro gikuru c'iperereza kandi ko niyo modoka yiwe ikifatwa hama bamukorereko. Ikisubira kubaza umunyagihugu nimba ataremera ko yahaye amafaranga. Muri ako kanya wa munyagihugu yahavuye yemera gutanga ayo mafaranga umuliyoni. Iyo mbonera kure ikibona kumureka ariko yaciye musahura na cagitoro yari atwaye gusubiza mu vy'urubanza. Muti none rero iyi mbonera kure yoba ishigikiwe nande? Tumaze kuronka ayo makuru mu banyagihugu twaragerageje gutoza dusanga iyo mbonera kure iyo bisanzwe ikorera iperereza mu bo bita abinformateri, ikabishigikiwe na Colonel de Police Sabo Kwigura Fideli muri renseignement général asanzwe ari nawe kandi amukoresha cyane nkuko bibandanya kwemezwa n'abanyagihugu. Amasoko yacu mu banyagihugu baho mu Kanyosha bariyamiriza bivuye inyuma iyo ngeso iyo mbonera kure mu gusaba ko abatware bofasha kugira ngo iyo mbonera kure hagarikwe kubandanya iyo ngeso yo kubahohotera no kubasahura utwabo nkuko ubwabo babitangaza. Sayo makuru gusa ariko aravugwa kuko kuri uyu munsi abanyagihugu bariko basaba ubutungane. Muti kubereka bagandaguye umukenyezi badashengezwa imbere y'ubutungane. Abanyagihugu barasaba ubutungane kuri no muhisi. Ni inkuru ibabaje y'urupfu rwa Niyonzima Annonciate yaba ku mutumba Gitohera komine Mugwi intara ya Kera ya Cibitoke yagandaguye kugenekerezo ya 21 ruheshi umwaka akubiswe inyundo mu mutwe n'imbanyi y'imvuka. Mu nkuru yigeze gushigwa habona abanyagihugu bariko basaba ko abike kwa kugandagura umukenyezi bose bohagarikwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Hamaze gushikirizwa ayo makuru vyarafashijwe kuko bidatevye Butoyi Pascal yaciye ahagarikwa n'inyamiramabi. Unayo nkuko vyatangajwe muri iyo nkuru yashizwe abana na King Murundi Freedom yarasanzwe ari muramo w'umugabo yari yatwaje imbanyo muhisi, ni nawe yahamagaye kuri telefone omesa amubwira aho bahurira. Bigasigura ko Butoyi Pascal yaciye asanga mu gasho Etienne Niyongabo kuko ari we yari yafashwe ubwa mbere. Abo bose rero uko ari babiri uno munsi bapfungiye mu gasho ka komine Cibitoke. Ariko ikiriko kiratangaza cyane nuko witwa Irankunda Gerardine asanzwe ari umukenyezi wa Etienne Niyongabo atarigera hagarikwa mu gihe bivugwa ko ari we ari mu bateguye ukuntu muhisi azohamagazwa kuri telefone kugira bace bamugandagura. Ubona ko haracigiye hayigira uwo muhisi ko atazigera amwibarukana iyo mbanyi nkuko vyemezwa n'ababanyi babo. Gushika ha rero abanyagihugu batewe amakenga no kubona atakintu na kimwe kiriko kirakorwa kugira ngo babone ku butungane kuri uwo muhisi kuko haba abo bamaze guhagarikwa ntibarigira barengutswe imbere y'ubutungane. Eka no Gerardine bikaba byaranse kahagarikwa ahubwo havugwa ko nabo bahagaritswe hariko hategurwa amanyanga kugira ngo barekugwe. Abanyagihugu rero bakabandanya kwemeza ayo manyanga ari karangwa aho mu Cibitoke bagasaba bashimitse ko ubutungane bworengutsa abagirizwa urwo rupfu rwa Niyonzima Annonciate kugira ngo bahanwe bimwe vy'akarorero. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe cyangwa sabone butarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yoba mu gisata cy'umutekano politike n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko mu kibano eka no hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Numuza TV rero Imana